agakuramo yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme donc asanga rero nako navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute kugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate no duto twikorera wewe genda urabe byakunda bikunde nawe byo yanka nawe byanye dusubire tubaha ikaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro bya BTV Burundi ndabaha ikaze mu kiganiro c'abakundana muhamushikirizwa na jewe Arlette Mugijamba ndi kumwe n'abatumire batandukanye bava mu mihingo yose batandukanye mu buryo bwose yabugwaruka yaba bubatsi zabo no musire tukaba turi kumwe n'umutumire witeka tumwikaze mu kiganiro c'abakundana murakoze ego nibazi ko twidondora kugira ngo tumenye mbega ninde tugiye kuganira neza byinjiye mu kiganiro c'abakundana. Bon, je nitwa Kwizera Zeno mu mashure nize iby'inyifato no gutahura imico n'imibereho y'abantu hanyuma uno munsi akarivyo sanzwe nkora muri mu minsi yose cyane cyane nkongera nkaba ndongoye mpagarariye n'imbere y'amategeko ishira hamwe ryitaho ineza n'indero y'abana ishira mu rya psychologue biyumviriye bakiva ku ntebe y'ishuri coopérative sociale comme chez soi Burundi nkongera kandi nkaba ndo mwishira hamwe ry'abafata mu mugongo cyo bafasha bahunganijwe n'ibihe nibiza ryitwa psychologue sans vacances no munsi rero ni ku buzima bwanje n'ivyo ndimo duzeno reka tumuikaze ikiganiro cacu cuno munsi murumva hari benshi bakunda kutubaza ati mbega Arlette bajya abantu nkora urondera baravyigiye bijya bintu no munsi rero duhiriwe duhishije zeno murumva yuko abifitiye ubumenyi tukaba tugiye kuganira rero ku kiyago nibaza buri muntu wese bamwe bagenda biyumvira dukunda kumva hirya no hino ariko bamwe ntibatahure neza harimo ko ivyo bintu bibaho tugiye kuyaga ku kiyago novuga dukunze kumva haba amahohoterwa hatandukanye uno musere tukaba tugiye kurabira hamwe mbega hoba hariho guhohoterwa ku bantu bubatse mbega nimba bibaho bigenda gute mbega hari ingaruka ibindi byinshi tugenda turarabira hamwe ariko dufite ikiyago cacu n'umunsi ihohoterwa mu rugo ihohoterwa ry'igitsina mu rugo cyangwa ihohoterwa ry'igitsina ku bantu bubatse zeno ikibazo cya mbere noca nibaza mbega ho birabaho ko umuntu ahohoterwa mu bijanye n'igitsina mu rugo. Murakoze dutahure mbega guhohotera cyangwa ihohoterwa niki nico kintu cyose umuntu agukorera udashaka utabyipfuza ku gahato bikakugira ko ingaruka wowe ubwawe cyangwa ingaruka zikaba no kubagukikuje. Muri ico gihe uvuze ngo mbega ihohotera rifatiye ku gitsina mu rugo rirabaho nimba ribaho ku musozi no mu rugo urumva rirabaho. Byoroshe kuvuga ku musozi kubera ibibaye ku musozi ihohoterwa ribaye benshi barabimenya mugabo mu rugo naryo nuko riba rikaba hagati y'abubakanye mbere rikabera mu cumba aho benshi batabona ugaca usanga rero n'ugira ihohoterwa ntivyoroshe ko abivuga kuko kenshi bakunda kuvuga ko ari banga ry'abubatse ugaca usanga ari ryo banga ryaba ribi canke ryaba ryiza bashaka ko riguma hagati y'abo bantu babiri uhohotera n'uhohoterwa tukazoja kubibona uko vyayangaye vyamaze kugera kure bimenywa nande uwo bituye nimba bameneye iryo banga bagiriye ikizere bakabimubwira umwe muri bo akabivuga niwe azomenya ko iryo hohotera ryabaye canke naho bikayangara tukamubona mwibarabara tukavyumvira mu byo avuga canke mu nyifato agaragaza. Uravuze ati birabaho tumenyereye kubo bishikira batubatse bavuga ati nakabamufashe ku nguvu ndetse wewe bikaba biba byumvikana kubera ko ntaba novuga benshi usanga baba badafise iyo access yo kumva borekurirwa kugira amabanga mpuzabitsina cyangwa amabanga y'abubatsi bivanye n'uwabigize muri ico gihe bace bavyita gute abari gufatwa ku nguvu nyene mbega hoho ikibindi kibazo abantu benshi bacha bakunda kwiyumvira ati none ko umuntu aba yaragiye mu rugo tukaba tuzi yuko urugo hanini umutwe w'urugo navyo nyene birimwo mu byo kugira amabanga yabubatse haba ihohoterwa gute kandi abazi ko mu mabanga ajejwe urugo biba birimo. Murakoze no kuvuga mumaze kwemeranya ko mugiye kubana nuko ivyo muzogira muzovyumvikanako
hanyuma bikaza kuneza ya mwese bitaza kuneza y'umwe. Biza rero mu guhohotera mu gihe hari ushaka ko bikorwa uwundi atavyifuza canke atabishoboye. Nivyo yagiye azi ko mu byo azokora birimo. Mugabo hari igihe uno munsi umwe ashobora kuba afise icipfuzo cyabyo gusumbya uwundi. Umwe rero agomba ko bikorwa afatiye kuri cya cipfuzo ciwe, umwe agira bikore urumva agira hohoterwa. Mu bisanzwe igikorwa cyose kirategurwa kugira ngo bibe uko vyategerezwa, wewe wabimenyesha. Ariko hariho n'indero twaronse mu Kirundi aho usanga kenshi abapfasoni canke abantu b'igitsina gore bitoroshe ko bagaragaza uko gushaka, ugasanga muri bo umenga hariho umugizi n'umugirirwa. Umugizi ukamengana umugabo agirira umugore, hanyuma ugasanga kandi mu gusaba nubwo bitari ngombwa ko hari urinda kuboboteza kugira ngo abironke, ugasanga umugabo umenga niwe musavyi akamasaba ibihe byose. Aho usanga rero umugore yiteze yuko umugabo atamusavye ngo babigire, uwo mugore umenga nta burenganzira afise bwo kubishaka ngo yongere avuge ko anabikeneye. Naho rero usanga kumbure umupfasoni yabigombye ntiyabironse, aho urumva harimo guhohoterwa. Hanyuma ugaca usanga wa mugabo nawe abishatse ngo umupfasoni nawe atabishatse canke naho atabishoboye. N'akarorero turaruha, jewe ndi umugabo ndagenda iyo nja ngakora nkaruha, ugasanga muri ubwo buruhe bwanje umugore kumbure ntiyamenye ubwo buruhe ko nabugize, canke nawe ugasanga we yaruhutse kandi umubiri wiwe n'umutima wiwe uriteguye kuno munsi tworangura iryo banga ryabubatse. Mugabo jewe nanje yondi ndarushe, ndumva muri jewe umubiri wanje n'umutima wanje ndumva ko vy'ukuri bitandekurira ko mpamvu ndabikora uko ndavyifuza. Je nkaca ntashe ndarushe, umugore wanje ntazi ko ndushe, ntazi ko ntabishobora. Nimba rero ari wamaze novuga nti yerevutse reka mvuge gutyo, wewe arumvise yombwira ati jewe uno munsi numva vy'ukuri ego ndagushoboye kabisa, numva uno munsi tworangura iryo banga ndavyifuza. Aho kumusigurira ko jewe numva ntabishoboye kubera uburuhe, nkaca ndamuryagagura. Bibaye ngombwa nkaca ndamwinyangashura, nkaca ndaba iburyo canke nawe voilà akaraba uruhande rwiwe nanje nkaraba uruhande rwanje. Urumva ko ndamuhohoteye. Iyo nja kumubwira ko ntabasha, iyo nja kumubwira ko ndushe, ntacari kumubuza ko yorindira ejo mu gatondo nkaruhuka tugaheza tukabikora. Sinamubwiye igituma, ndabimwankiye. Urumva kuko biri kose ntava himbagwa. Ico ni cambere. Rero mugabo abantu b'abagabo canke abashinga ntahe nova ko ari twebwe dukunda cyane guhohotera. Oya, dukunda kurangura amabanga gusumba abapfasoni. Abashakashatsi bavuga ko turi sexuellement dynamique gusumba abapfasoni. Ico rero kiranadutuma kenshi ari twebwe kumbure tunarondera kubigira, kenshi tuganahamagara n'abapfasoni kubikora. Aho rero usanga jewe dufate akararo k'abantu bashobora kuba banywa agacupa amasaha yo ku murango. Ndagiye ku kabare ndaronsa agacupa kamwe canke tubiri ndakanyoye, okay, ndumvise rero ndabishatse. Umugore wanje n'umurimyi, ndatashe gacashika akavuga ati Margarita ati sa wa muhoro uri hehe? Ati raba mu mfuruka. We uvuze umuhoro ati nawo mbona ingo wunyereke. Agaca kwego kuboko gaca burura no mu cumba. Arre ko hari ku musase uwo mupfasoni akaba ari kurima mu mwonga canke yari kubagara imirima, iyo mubaze ico ari kumuhembuza kuri aya masaha yari kumusaba ico. Oya bro, si cari kumusaba. Umugabo urumva ko yabishatse, umenga umugabo abishatse n'umugore arabishatse. Avuze ati simbasha, sico cakuzanye cangaha ukaba utabishoboye, mbwira nza n'ababishoboye. Aho se mu rugo
si mu nzu garare yego ahava ko mundura tabaza ngo urafashe ku nguvu ntibishoboka aca bigira nk'unywa umuti uyu munsi arabigize nk'unywa umuti kumbure iryo shavara rimize arahoze ntavuze ejo kumbure niyasubira kandi urumva ubwa mbere hoho n'inkurikizi ziraja kuza ko ntiyamuteguye leta ntiyamuteguye haba mu mutwe ntiyamubwiye ko nawe ngo amwitegurire haba ku mubiri kandi naho nyene ntiyamuteguye kugira ngo nawe bimworohere kubikora yisanzuye muri ico gihe uwo mugore aja gutabagurika kuko no munsi ivyo ariko arakora ntavyo asunikiwe ntiyumve ni ku gahato ni nk'itegeko iyo aje kuba yabikoze abikunda umutima ukavyakira n'umutwe ukavyitegurira ni ukuvuga ko nawe nyene yari kubikora c'est-à-dire uwo mugore agiye kuba umugirirwa umugabo nawe agiye kuba umugizi sawa mu gihe muri mwavyumvikanye uko n'igikorwa gisangirwa nta mugizi nta mugirirwa ari kubamo mwese mwari kubikora umwe ku neza y'uwundi uwundi ku neza y'uwundi mugabo muri ico gihe uwabigize agiye kubigira ku neza yiwe ni nko kwitenzura uriko uratubwira hanini umengo abapfasoni kenshi nibo bakunda kugirirwa iryo hohoterwa ndahashika urumva mu gisagara biragoye kuronka uburorero kuko ari mwe usanga turuha twese cyane ugasanga hariho uruha gusumbya uwundi ariko ndi ruguru niho vyoroshe ndakunda kubaza nko mu misozi akazi karuhisha ngaha mu karere nakaye kera jewe ngikura nabona ari ibintu bitagukanya amavuta isi ibimubona vya savonero basigaye bayakanyisha amashini ugasanga inkunguru imwe zibiri zitatu ziriko zikanywa n'abagabo babiri akirirwa arakwega ico kintu umunsi wose agataha yasanzaye cyane ugasanga yapatanye gufyatura amatafari nyene amatafari abona ko imvura ikungagiranye igirigwe akamubwira ati mviriza rero imvura ikihendeka ngo amatafari yanjye utayamaye je turaheze wa muntu no kuvuga ca yita ico bita igipondo no kuvuga kirya bakura amatafari agaca ponda kimwe bibiri bitatu ku munsi kugira ngo agwize amatafari agaca ataha yahwere yacikaye ushitse muhira rero wa mugabo wiri uraponda y'amatafari wa mugore agukabakabye agomba ko murangura iryo banga hari n'igihe uryama nk'uwapfuye ubikoze ukabikora nabi acavuga ati watuza kubikora nabi kuko uwaciye ahandi uvuze ko utabasha avuga ngo sinjye akaba yariye akandi mu gihe nawe iyo ajya kukubaza icyo wari ukeneye muri uwo mwanya uri kuvuga uti ntabantu ushohereza amazi unkande ndahwereye umugabo wewe urumva ariteze ko icyo wokimukorera wewe yumva ko ahohotewe waze kubimukorera cyangwa bimukoreye kutariko mugabo nawe urahohotewe kuko ubikoze mu gihe atari cyo hari ibyo bikora nk'uwikura munoze mu kirundi bavuga ngo inkoko ntiyima icungura agatwe gishobora kugora gutahura mugabo umuntu agushinze amenyo ngaha hari ikindi kintu cyo gusova n'uvuga uti base nugira iwe byanyu hanyuma mbandange base nizo senteri yago nico bisigura kubera ari banga avuga ati ntabimukoreye mpava ndava tubipfa ugaca usanga rero niyo bishitse ingorane zikunda kuba ntibavugana yaba ubishatse kenshi hari igihe atabwira wa wundi kuko yari kumutegura kuva kiri hariya akavuga ati sheri mwumva uno munsi ndakwiteguriye cyane umeze neza ukabihera mu gatondo kuko hari igihe witegura ugasanga witeguye nawe yiriwe agwaye umutwe umenetse by'umugesera avuga ati imana yonshika naho njyama mugabo wewe naye mu mutwe witeguriye kwaza mugabo wuje ntuzi ngene ameze sheri ni sawa umeze neza ku mwanya kugira ngo niba aje kuvutisha kandi rero uje kuza by'ukuri jewe no munsi uze kare ndagukeneye wumve ko n'ubu ukeneye akomeye hanyuma hariho abandi usanga nk'abakorera ruguru ugasanga n'umugabo amaze iminsi ari ruguru akaza ashuhiye umugore hariho n'abakunda gufata imiti stimulants sexuel ugasanga hariho utuntu bagera nk'akantu kitwa hadisi sinzi ukazi hadi akagahekenya atazi ko umugore we akomeye cyangwa agwaye agacaza akomeye acakora urumva ko atakiriwe urumva ko muri icyo gihe umugore ariko arahohoterwa hajemo izindi nguvu zitari za zindi
hanyuma ugaca usanga rero ryabanga ntirigiye kubibanga kuko ibanga ryari kuba mu mwengengano n'umwumvikano. Ubwa mbere mwari gutegurana mukabyumvikana, gutegurana ari gutegurana mu by'ibiganiro ukamubwira by'ukuri kuno munsi n'uwawe arabizi mugabo ukamubwira ko umukeneye mukubahukana. Ariko rero ivyo biza mu nkurikizi z'ingene twarezwe aho hari ivyo dufata nko kumenga no gushira isoni ubivuze. Ubivuze umenga arasheguye. Ugasanga rero nk'abapfasoni ntiborohera ko ivyo babivuga kubera abivuze umenga yiswe insimba rubebe. Hanyuma abagabo nabo hari gihe usanga na twebwe kubera tuba tuzi yuko umugabo araganza imfizi ganza aho ndabishakiye niho ndabironkera niko ikinorinda kuboboteza niko ikinorinda kubisaba kandi ari umugore wanje cyanga mugabo ugasanga red nubwo je niyumvira ko vyobuko hari ibyo dufata nko kumenga namabanga tutovuga ariko nayo ugasanga zane zindi nkurikizi. Turakunda kumva abapfasoni bagwara ama infection ikiringo kininiya ugasanga abagore usanga bava ko bagwaye mugongo ibihe byose ukabona imbanyi abana b'intahekana bama bariko baravuka wibaza ko bavuka gute bavuka muri ubwo buryo kuko uyu munsi nimba yaje akavuga ati nico cyakuzanye aramubwira ati oya nukuri numva ntameze neza mbabarira nta kuntu wobangira utabishoboye abandi baraza barabikora tuvuze nta kundi reka nugire ejo ukaja wumva ugira ati papa naga cyane umva menga hari cyahindutse muri je muce giki ati cyane umva menga ashaka cyane musubize yukuye ngo ati papa ngo kuziba agaca ziba azivye mugabo wa munsi yuja kumubaza iyo uje kuba wamuteguye ukumva neza ko ari uza kubikorana nawe ibyo ntibyari kuba sawa ibyo ntibyari kuba. Hanyuma wa mugabo nawe nimba yarabikoze uwo munsi akabikora arusha ugaca ugaragaza muri we ko habayeho ukudashima nawe nigenda ubwire ko mu bigize abagabo igihe iteka umugabo harimo gutanga kandi ugatanga ibikwiye mu bituma abagabo bumva ko bemeretse mu ndemanwa zabo aricyo twita falis no kuvuga ashavuga iki ukuganza muri we biva kuntuze kuri avoir le pénis kuba afise igitsina gabo. Rero ujye mugabo iyo atanze akumva ko byukuri umufasoni wiwe ahejeje avuga ati ndashimye ego ndakengurutse ibyo ukoze umugabo iteka ari mugarukako avuga ati wow ndi umugabo koko. Nicyo gituma uhora wumva bavuga mu kirundi ngo ubusaza bunyaga umugabo. Nuvuga ko umusaza ari byo atabagishoboye mu gihe atavyagishoboye rero n'ubugabo buramuvuye uwo mugabo rero yumvise yuko yabikoze ntubishime hari gihe aca avuga ati none kugira ngo ndabikore bishimwe nogira iki ni nguvu nabuze reka nje kuzirondera agacaca kurondera ka kantu azohekenye yama viagra wumva yamano by'amahadith ndiko ndavuga kugira ngo yumve ko yo hava za kongereza bwa bushobozi aje kubwongereza ubwo wa ntabwo wongereje sawa abwongereje no kuvuga rongereza inguvu akongereza n'umwanya wo kubikora hari gihe razobiheza nawe muri cage bamugayira uyu munsi nugira ihohoterwa ugasanga rero kwa kutavugana kwa gutategurana hanyuma no gutegurana ku mubiri ko gutegurana ku mubiri birahera mu kuvugana nabivuze gukorakoranako mugakorana ku bihimba uvuga uti ibihimba by'ukuri bituma kuko mwaraganiriye muzinanye uramenya uti mbega umufasoni wanje umushinga ntaye wanje aho nkora akabangukirwa kubishaka ni hehe aho rero uhazi biba byose no kuvuga yuko kwa kuvugana ya communication iri hagati yanyu iba yaramaze kubaho nta byo kurinda kubaza nta byo kurondeza ubuhazi iyo wamuteguye rero no kuvuga ko ntacyo guhotera kije kuba muko mwese muzaba mwisanzuye umutwe uzaba wabyakiriye umutima uzaba wabyakiriye navyo byo gutabagurika no gushwanyagurika kubera penetration douloureuse ivyo ntibisubira kuba kuko umubiri wawe wabyakiriye wavyiteguriye no kuvuga ko
uba witeguye umubiri wose uba witeguriye kwakira uyu muntu ku mutima no ku mubiri. Rero mu gihe ibyo bitabaye iryo hohotera riraba nabajya wumva bo ku musozi cyambere gitangura kubababaza abimugiriye ataravyiteze abigiriwe n'uwadashaka abimugiriye mu mwanya utariwo nico bituma biza muri uko hohotera. Watubwiye byinshi nibaza ko twagiye twumva byinshi bitandukanye hanini ko wagiye bitubwira biragaragara neza yuko iryo hohoterwa riba kubera ko kiyago kiba kihari ata communication iba hagati y'abo bantu baba bubakanye ariko curatubwira ati iryo hohoterwa iyo ribaye kenshi riguma ribanga ryabanga ryo mu rugo ariko ndifuza kumenya babigize ibanga ko aba ari urugo kandi ni n'umuco wacu uturanga yuko ivy'urugo byoguma ari ivy'urugo nyene nizihe ngaruka mbi ziza kuri abo bantu baba bubakanye canke mu kibano. Ingaruka za mbere kuko byinshi ntiduhava dutana amakosha ku bantu hari byinshi biba ko kutamenya ugasanga jewe uko nakuze nzi ko ari banga uko nyene ugasanga kandi abo twagendanye mu bisanzwe biva mu ndero twahawe uno munsi abavyeyi nukuri arete tuvugana ukuri ivyuzi wabibwiwe n'abavyeyi nta namba ugasanga uno munsi umuvyeyi afise umwana w'imyaka iri kwiraza muri 12 w'umukobwa ugasanga uwo mupfasoni araja mu butinyanga arakoresha cotex ugasanga afise mukuru we aje mu butinyanga akoresha cotex ugasanga uwo mwana ntibarigira bamubwira ryarazoyambara n'ingina zo yambara. Harimo yambwiye ngo umunsi wa mbere yibaje ngo bamucumise imbugita. Voilà. Ukajona umwana mw'ishure ukajona ngira cyumva uwo mwana ingene yifata no kuvuga amabanga ndoragitsina canke inyigisho zijanye n'irondoka n'amagara meza ivyo bintu biracakehaniwe mu miryango na cane hagati y'abavyeyi n'abana. Ugasanga rero ivyo byose turiko turavuga byo guhohotera twabikuye ku musozi mu mugwi w'abahungu tugendana bakavuga ati kugira ngo umukobwa kwemere uramuhasha kumuhasha no kugira gute tuhabuwe amasaha atavugije induru naco zo wamukoreye iyo buji idaheze naco zo wamukoreye nivyo banyigishije. Rero ko abavyeyi batabimbariye nagira undi muntu yobimbwira nk'uwunkurira nzobikora gutyo utagize nk'uwiwe agira nk'umubanyi. Hanyuma rero je nasi ngomba kuzomaramara hako maramara nzomuhohotera mpaka umunsi azovuza induru ndavuga je induru bazoza batabara. Ugasanga rero uko kutavugana turiko turavuga ko kwavuye kure ugasanga no munsi ugiye ko muhagarikizi parrain canke marraine araje ugasanga nawe nyine ivyo ariko arakwigisha nta buhinga burimo canke nta kuri kurimwo ariko akubwira bya bindi bavuga. Wewe ugiye kurongorwa ugasanga ahubwo ati ntuzume nibanga ntuze waho kana ntuzume nibanga ryo mu rugo ukazobivuga uzoba wisamburiye ko gaca wama umengo uriko nywa umuti nuko biri. Aho rero hariho umunsi uzo kwicara n'abandi bapfasoni ugasanga abo bapfasoni bariko barabivuga ati jewe bimeze neza tubigira uku niba abandi acapane inambu yo kumenya mbega aho bigirwa neza ni hehe ejo agacagena bagiye guhonja agasanga bitameze nka bya bindi byo mu nzu mwarumvise abagabo hari abazana utuntu tw'udufilme pornographique agakiza kwereka umugore ati rero hindukira gira nkuko bagize narabonye ko bandi ariko babigira uyo ni ryambere abibonye yabiboneye hariya agireze kubishira mu ngiro mu nzu uwo mupfaso nagira shire mu ngiro ivyo bintu atari yarigeze abona vyasaka kubitwa mugabo no wabizanye urumva ko atakosha afise yigishijwe n'abatari bo aho yari kwigira siho yigiye ugaca usanga jewe na cyane hariho ivy'ubumenyi buke umuntu aba afise mu mashuri hari ibyo twiga n'ivyo mugabo no mu kibano hari ibyo twadukwiye kumenya tutaronka ugasanga abagenzi ibyo batwigisha ibyo bazi kenshi usanga atari byo ugaca usanga hariho n'imigigwa yo mu kibano ituzitirira jewe hariho nk'ahantu nabaye habaye ubugeni uwo muhungu muri iyo nzu hatavuze induru ntavyo yaba yashoboye nuvuga ko muri iryo joro bacaja kwidirisha bakaja kumviriza kwindura ivuga arle iyumvira uwo muntu ariko akomye induru ku munsi wa mbere ashobora kuba yari sugi atavyari bwakore wewe wajuze yuko utegeza kumutobekeranya iyo nduru ikavuga urabigize kugira ngo nezereze abandi mugabo wiyumvire iryo joro rya mbere agiriyemwo umubabaro nk'uyu Arlette azosubira kumva nezerewe iryo banga ryari
birumvikana ko ataho yorekura kuko yababaye umunsi wa mbere umunsi wose ni ukuvuga ko ibikurikira byose naho muzomubwira ko biryoshe ntabona inzira n'imwe byocamo kugira ngo biryohe sawa ugaca usanga rero n'aba bahungu turiko turavuga nabo nyene barahohoterwa hari igihe ushobora guhura ugahura n'umukobwa yabigeze kuva kera ugasanga yarahuye n'abandi we yabitanguye kare uwo muhungu nawe navyo yakoze nuvuga ko uwo muhungu bagira musabe ibyo atazi byari byiza ko muhera azero mwese mukigishanya ubutabiza akabwira uwundi nimba ari ubabaye ukavuga utireka ndindire ejo nzosubira bibaye ngombwa ugahura komsa uwo muntu akazomenyerana nawe kuko n'urugendo muratambukana guhera uno munsi kugeza umunsi bavuga ko muzopfa ko nico urupfu niko ruzobatandukanye rero ubwa mbere hariho no kumenyera uwo muntu ukamenyerana n'akayabagu kiweho kagarukira kuko uwo munsi mubonanye mwese nima musanga ako kayabagu nikangana hanyuma no kubishaka hari igihe rero biva n'ingene mubanye mu nzu mubanye nabi nako kayabagu ntaho kazova ugaca usanga rero hariho amahohotera yandi atuma iryo hohotera ricariza none ari ntiwariye sibyo ntiwariye wiriwe wigonye ndigashara leta wumva no munsi ku mugoroba uwo bikubaza by'ukuri wumva ico gutabaza cyo bica ico cyotangura mugabo ko arico cyakuzanye utegerezwa okay irindi hohotera rihaba nirihe ugasanga umugabo uno munsi kubera ivy'ubutunzi n'ivy'uburyo byankenerwa mu rugo birazwi yuko umenga n'umugabo yategerezwa kubizana uyo mugabo rero adashoboye kuzana ivyo vyotungura urugo umugore amwiteze ko n'abana umenya ntacitswe umugabo hariho naho iyi minsi mikuru igeze pasika igeze akavuga ati nabonye igitenge kwa mukanaka kijya gitenge ntakibonye leo sikupi utakoma hautagusa ati uno munsi ico gitenge ntakibonye nukuvuga ko uwo mugabo agira abe uzoja araronka ari uko yatanze ibyo ategerezwa gutanga nibirengeye ubushobozi bwiwe n'ubu arahohotewe ubutunzi mu muryango burasesagurika ya mafaranga twari ko turarondera ko yofasha umuryango yagiye hanze hanyuma ikindi naco ngira mpereze ko murumva ko n'umunsi ariko aravugwa ibintu by'abapfubuzi hari ibintu by'abapfubuzi biriko biravugwa ni inkurikizi z'ivyo hariho jewe nk'umugabo kutahaba cyangwa ndahabaye nkabikora ni service minimum kubera ndushe cyangwa ko batamwanya ngira wa mupfasoni akavuga ati jewe nituzovana kazima tankubita kazima nyambika kazima nsumira ibisigaye navyo hakomfa gutya nkicwa n'umusonga nzoja kubirondera handi cenga canza n'amafaranga nawe agacagenda kurondera bamufasha bagaca basubirira mu kibanza tugaca tubana neza imwe gatubanye neza mu nzu umugabo urumva ko nsigaye nubakiwe n'abandi bo ku musozi novuga byinshi twavuga byinshi uko biragutse byo byinshi cyane ni byinshi nibaza yuko tuzoronka kandi kanyakara mvuye ko kugira ngo tubiganire neza ariko dusozera muri make mu majambo make niki wobwira bakora dukurikirana kuno munsi kugira ngo ayo mahohoterwa agabanuke mu ngo cangwa bihere mbere burundu bwa mbere hariho ugukinga utugukinga kohera he ugukinga birakwiye ko habaho inyigisho n'ibiganiro bigwiriye cyo gufasha hariho no munsi abigisha abaja kurongorwa n'abaja kurongora hariho kera baravuga ngo umugabo n'umwana w'undi uramuha wihe hari gihe uzosasa ntuharyame hari gihe uzosenya ntuyanywe uzozisenya ntuzi cyane uzoyavoma ntuyanywe abana bakavuga ngo umugore ni nk'umwana ngo ukajura mwasama ko ukamwirerera ko ngo kujura mushira ku murongo ukuvuga gukubita bakavuga yuko abo bantu bagiye kubana umenga nibikoko bihuye ugasanga rero kwa kwiyugurura kugira muzoganire bizofata ikiringo kinini izo nyigisho zihinduke babona yuko mugiye kubana nk'abantu by'ukuri bagiye gusangira urugendo kandi bategerezwa gukundana ntaco kwigira we ku ruhande rwawe mugiye guhuza ubuzima hanyuma muri ivyo bariko barigisha nibabereke yuko uko biri kose iryo banga rirafise ingene ritegerezwa gutunganywa ntibumve yuko umupfasoni ngo agiye ngo agirirwe hanyuma umugabo nawe agiye ngo agire yumve yuko ico n'urugendo rusangiwe kandi rutegurwa mukarusangira hanyuma ikindi naco ibiganiro ku bavyeyi n'abana bakaraba turabe yego hariho imyaka yo kubimenya kuko nabo mutabibabwira bazotenda bimenye kandi bazomenya ibitari byo bafata umwanya
nko kuganira bafatiye ku kiringo ingene bariko barakura ingene umwana agenda arahinduka kuko nabo hari ibihinduka kuri bo badatahura ari naco gituma baja kurondera abandi bakaja kuba babajeje bakanabaprofita bakabwira bitari vyo ugasanga umwana arabona amabere mugabo ntatahura umwana ariko arabona amahere mu maso ntatahura ni muri ico kiringo nyene yarakwiye kumenya ko ivyo abikora bamwe bimutegurira ko buwundi muntu hanyuma rero nabajya bapanga n'abamarene kumbure sinzi ngene boronka ubwo bumenyi mugabo ndipfuza ko iruhande y'abakozi b'Imana bigisha abaja kubaka ndipfuza yuko bikunda ko nabize by'inyifato canka bize ivyerekeye irondoka n'amagara meza bo ja hamwe bagasangira uwo mugambi yo programme bakanywanisha kugira ngo bamenye ico bagiye gukora na cyane cyane ko bose badaca muri izo nyigisho hari abaca mu zindi navyonzi mugabo bagende bazi ico bagiye gukora kuko ibikomere bizana bituma benshi bafata ingingo yo kutubaka nk'uwahohotewe abibwiye utarubaka yumva nawe umenga ntiyokubaka ko nta munezero yabisanzemo. Ego nibaze yuko twosozera ikiganiro cyacu cuno munsi nibaze ko twakuyemo byinshi bitandukanye twumvise byinshi bitandukanye ariko bavuga ngo iyibuye riserutse ntiriba rikicisha isuka nibaze yuko haracyari umwanya wo kugira ngo duhindure haracyari umwanya wo kugira twubake ingo zacu haracyari n'ibyizigiro byo kugira ngo bijya byose tubona canke ibyo twaciyemo bihinduke isifi yuko dukurikiza ibyo yagiye atubwira amabanga arategurwa kubana na muntu ni communication sibi koko biba bihuye nkuko yagiye abitubwira zeno ndagushimire cyane nibaze ko abadukurikiranye bakuyemo inyigisho nyinshi yego hanyuma ikirengeye ivyo rero bituriko turavuga haraho abo byamaze kubako bashobora kuba bari muri izo ngorane canke akaba yarafise ibibazo kana kadatahura ni byiza ko bokwegera bizi by'inyifato nabo bakabaho umuco kugira ngo aho bigeze abavugwa bavugwe nkuko twako turavuga gukinga n'abavura ivyo barahari barabumviriza bakabagira inama hanyuma bigaze gatura umuti ndabashimiye rero ni intambwe turiko turatera kuko abizi by'inyifato si kenshi bahora bashikiriza ngo bashikirize ingene babone ibintu mugabo no munsi turabona yuko biriko biratera intambwe ndabashimiye ko muriko muriyumvira kuri ico gisata ibiganiro nk'ibi mu bigwize bibaye ngombwa n'ibitari bimu vyongereze bibe byinshi cyane muzo wamukoze. Ego reka tumushimire cyane Zeno ndabashimira mwebwe mwese mwadukurikiranye nizigira neza yuko muri yantu mbere yacu kugira tubandanye twigishanya twubaka imiryango imeze neza tugenda turakora mu kimwe umwe wese nikimuraba ndabashimire ndabipfuza kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi kazoba dusubira mu kindi gihe tuyaga n'ibindi bitandukanye yasutse agakuramo agacambara urutenge agacambara umupira wa projet wa paridisme donc asanga rero niko navuga ati byiza babanza kwiyumvira inyuma y'ubugeni mbega bazobaho gute kugira ngo biyumvire ngo bazogira ama mariage ngo ari grave ngo mariage ngo nini ugwaruka ruko ratumviza yuko ifoko twiyumvira nyene kuza turakreate uno duto twikorera wewe genda uravya kunda bikunde nawe ivyo yanka nawe byanye.